cyane kuri CTN kino kigo cy'ubuhinga bano bafasoni kabisa bari bakoranye kugira ngo bagire madogala biciye ku kimenyesha makuru ca mishemishe hariya ku munsi wa Mungu rero les anciennes joueuses bo muhiganwa ry'abakobwa ico gihe ntiyari bwitwe Limited Women's League bano bigeme bakera bace mu migwi itandukanye mu guserukira gihugu mbere mu migwi itandukanye yo ngaza la Colombe niho benshi bamenyekanye ziza kerebuka iyi migwi Fofila bamwe abandi baraca mu migwi itandukanye Christophe bari bahuriye nga kuri CTN mu gukina match ya gicuti nibuka ko na telefonwe no witwa Belinda urabizi uno n'umunyegori mu guserukira gihugu ariko yaciye no muri Colombe n'uyu munsi harimo muri staff yabo yati dufise akamati dogala haba ancienne naba bariko barakina uyu munsi mu mahiganwa atandukanye Vasena ifise akanya mugabo urumva ko uyu match ntiyabujije kuba iyi match rero burya mu ntumbero yo gusubira kandi kunywana no gusubiza kandi guha gateka uno mupira w'amaguru wabigeme mbere mbona uno runo rukino rwatewe iteka n'umushitsi twari dufise nga mu misi heze uno mutama wacu Rukundo Evariste yatanguje football féminin mu myaka ya 89 uno mupapa yari yashowe gutera iteka bino birori runo rukino mbonye nivyo nta inkino mwe nizi vraiment kugira tukagira promo nabonye umengo babigize bihuta cyane inkino mwe nizi nivyo nitwa football féminin ntironka benshi canke sport féminin ntironka benshi mugani imiburi buri nako ndakubitiza amaso hirya no ndabona ko n'urukino tarimwo abantu benshi batandukanye ariko n'urukino rutabujije kuba rumva ari urukino ruzoba ku munsi w'Imana gwarabaye muri zone mukaza na ntahangwa na les anciennes joueuses na ariko barakina muri limite ni nyene yarabaye 3-2 en faveur y'aba mukaza ngira n'aba abakinyi bakina muri Limited Women's League muri ntahangwa nibaza ko ari aba anciennes joueuses bo ni ibintu ngo byateguye gihuti nta mwanya babifatiye nyene ngira ni edition ya mbere ariko ndavuga nti nukuri byari gufatwa umwanya bikavugwa ku maradiyo kugira ngo abaze barabega abakobwa nabo bariko barabikora neza cyane nico nanye mvuga hari ukuntu ku mpande zose icerekeye abigeme usanga kititayeho cyane gose ariko pulo murabona yuko muri Limited Women's League bariko baragerageza kurekana ko football iriko irakundwa n'abantu ukabona kuri centre technique abantu bakaza gushigikira migwi yabo ari benshi ivyo kera ntitwabibona uno munsi biko biraza rero nibaza yuko izo madogara nk'izo hariho kuvuga ati twebwe abigeme natwe twekare ko dushoboye uno munsi hariho bamwe bari muri vacances avuga ati tuze dukine turyoherwe twekare ko abigeme dushoboye abamama bashoboye ivyo rero ni ikintu mbona yuko n'abarye babitwara ndavuga na cyane hariya Kabura Eugenie ashobora kuvuga ati nkora ibishoboka byose kugira ngo le football féminin itere imbere nompi gusa atari kuri kuma match gusa aya championnat nimbara matuno ashobora kugira ibi twumva ati coupe du président bashobora kugira icya gikombe barakivuze ko bazogikina bacize umutambukanye umukuru w'igihugu bagira andi matunwa kugira ngo le football féminin abantu bagende barayimenya bavuga ati bwa bundi uno munsi tuko tubona ama equipe mashasha za twaratuzi iyi PVP Buyenzi na Fofira ariko na za Buja Queens zaje urone za Arena Stars zaje n'izindi ni ikintu ciza rero ariko nahi wabo kandi nahi wacu twebwe duhimiriza abantu tukababwira yuko le football féminin iteye imbere ngaha mu Burundi araba abigeme bazi gukina umupira ni mushike barabe ivyo byose bizokogwa nabo kamena twebwe kugira ngo tuduze iryo higanwa ry'abigeme nivyo hari abakenyezi batari bake abakobwa uyu munsi bari mu migwi serukira biguye abigeme nabariko barafasha mu migwi itandukanye ndabona harimo ba Berize baramumenyereye muri Interestara yaciye ya ancienne joueuse wa Colombe witwa Kapinga Capitolina ndamubona witwa Aline kabisa byari bikaze cyane hari abakinyi batandukanye bitwa ba Dani ni bimenya Daniela maramuzi abitwa Belinda nabo nyene bitwa ba Cynthia uyu munsi ari muri Soka Beach ari internationale hari abakinyi batari bake Dija ndamubona kabisa byari biteye igomwe gusa
dusabe abari kwa twumva bigeme kabisa mwateguye ino evenement ino match dogala ubundi edition ya kabiri tuyitegure neza kabisa kuko ndabona kwitaronse vibration hama nivyo nta benshi twari kuba twitega cyane kuko football feminine mengo hari ukuntu ikiri hasi gato ariko n'imiburiburi abaye bayines ndababona bahari ari muri za PVP Buyenzi byari bimeze neza Erika Kanyamuneza ndamubona yari umuhagarikizi byari mize neza cyane hariya rero nkosora nuko yari match yo muri Mukaza abakinyi bakera bo muri Mukaza n'abakinyi bakera bo muri Ntahangwa numva yuko umukaza ariyo yasimbanye intsinzi nuko rero tubashimire bano bigeme biyumvire kino gikogwa mu bibandanye ni byiza cyane nama Christophe nuko gusa amakuru akora avugwa kubakinyi bariko barahindagura imigwi uno mu kapitene wa Vitalo witwa Jean Nzeyimana bamwita Shehe ano mugabo nawe nyene bishoboka cyane yuko atagiye kubarizwa mu gihugu cyacu Burundi biboneka ko yamaze kuba asinya gutuva mu gihugu cyacu Burundi akerekeza ahandi uno mugabo rero yamaze kuba aheza amasezerano yo kuguma mu mugwi wa Vitalo tayari yamaze kuba yiyunga n'umugwi wa KMC wo muri Tanzania rero nibaza ko byamaze kuba official KMC yo muri Tanzania niyo yamaze kubisinyisha Jean Nzeyimana batazira Shere rero tayani baza ko uno mugabo inyuma yo gucaza Portugal kagaruka muri Vitalo bagatwara igikombe nakaryo keza nawe nyene ko kuraba engene yo kuyambika mutamana cyari kuja muri Tanzania gusekiriko kiraba ni bimwe nyene urabona yuko hari mu Amerikato two turumva abakinyi benshi barako raja mu Rwanda abaja muri Tanzania ni ikintu ciza cyane gose ariko umuntu ashobora kwibaza eske muri Vitalo harabakiye ariko ravamo kandi bategeza kuvamo ko turayimenyereye bande bagiye kubasubirira bo ico navuga yuko amazinda yohera kuko urabizi ko mu Burundi byacu nitubinabivuga ari umuntu umwe yamvuniye akaga ati mwe muko murango Vitalo ngo irasambutse uza aho tumaze gushikana gusa ntidushobora kubavuga urumva ni bya bindi byo mu Burundi baragura bakimya kugira ngo abandi bagire kampapu bakaguma hajya petete habare utuntu batarafundika ngo bihere kuri fini unavuga bafinalize ariko ico amakuru mfise jewe muri Vitalo nuko nabo bari mu kazi uko baguma basohora ni nkuko baguma binjiza kandi nabo ko bati ngaha nyene mu higanwa ryacu abarundi niko musinge ko tumeze ntavyonze kuza kwibika kw'ikintu ariko iyo habaye ikintu kibi umuntu akavuga ikintu hama akakubwira ngo ushobora kuvuga ibigute amakuru utayafise n'amakuru utayafise tujya kure usanga wavuze amarimera hari ukumva umuntu aravuze ati hari ushobora kwaduka akavuga ati nakagira gene mu muguyu urumva ariko abantu bakaca bibeshuza ugasanga nivyo ariko abandi bari ko baravyanga kuko niko bimeze uribukana cyagihe ca Kesi Jordan igihe yagenda bamwe baravuga ati Kesi Jordan yagiye abandi ati wapi ntiyagiye ariko biza kumenyekana ko yagiye urumva ivyo rero nje nakubwira hari imigwi imwe none kuvuga transfer z'abakinyi iga ni ikintu gisanzwe ni ikintu gisanzwe nibura yabivuga hari imigwi no munsi iyo ngaha mu Burundi vuga ati twebwe ashaka bakituzanye tukiri muri amatere none gashaka iki ya turi muri professionnalisme urabishira ku mugaragaro nta imbuga barazifise bo batobishira ku mbuga zabo nimba ari ibintu bimaze kuba finalize ati naka twamaze kuba turangiza c'est normal yuko kwandika ati Christophe numukozi wacu umunsi naka Dorcas numunyegori wacu par exemple ivyo ni bisanzwe gusa ivyi wacu harimo tuntu by'ibifungu byinshi rero tuyoberwa n'ivyari ivyo ngirano tukiri muri amaterisme nyene biracatugoye nuko rero ko bimeze muri football ariko kandi muri beach soccer Christophe higano ryabo bo barabandanya weekend bari bageze ku ndwi ya 10 ko bimeze kose equipe ya Kanyosha Beach yariko ratsinda Indundi Beach Indundi Beach niyo yatsinze Kanyosha Beach 5-4 bitsindo Muroho Surprise itsinda Saga Sable 6-5 Mikimba Karera nayo itsindwa na Elite Beach 6-4 Academy Wembo 4-7 vya Kagaragara Beach Hama Beach Boys itsinda Kinindo Club 8-7 bitsindo Bibamba Beach nayo itsinda equipe ya Azam Beach 4-3
uko classement ihagaze nuko Muro Surprise iri mu kibanza ca mbere mu nkino 11 bano nta rumwe baratakaza kabisa Faz ari iheze ata defete bafise. Okay. Yeah. Gusa nuko mbona fise calendrier match za weekend match zabaye zibirarane match zine ni match zibirarane ariko urumva ubu Fazal yaraheze mu classement ndayibona gusa nuko mbonye izi resultat za journée ya 10 mugabo urumva ni classement ya 11 mfise rero hariho nkino batadushiriyeho badufashe kwa mishemisha nakunda kubishiramwo tumushimire mishemishe sports dufashe tugire resultat zabaye muri weekend muri beach soccer ariko gusa classement tugende tuyibabwiye wabivuze neza ni Muro Surprise ibise amanota 29 burya abana amanota baharura 3 canka 2 muri beach soccer yibaza ko ari 3 match gagné ni 3 points ndibaza kabiri hama nivyo Saga Sabre ni ya kabiri kagaragara beach ni ya gatatu beach boys ni ya kane Mikimba Karera ni ya gatanu elite beach ni ya gatandatu Azam beach ni indwi Indundu beach ni 8 Kanyosha beach ni 9 Kinindo sport club ni 10 imigwi Koroka ni Mibamba beach na Academy Wembo kibanza cha 11 ni cha 12 nuko bimeze ngaha muri beach soccer ariko amakuru ava hariya kwa Aigle Noir Christophe nuko muri ryahangiro ryabo nyene ryo kurungika bamwe mu bakinyi babo hanze igihugu cyacu cy'u Burundi mbonye za 11e journée inkino yego ziceko Kanyosha beach yatsinze Indundi wari wabifuze Kanyosha iyi ni za abongira bihenze 11e journée iyi ni 11 bihenze banduka 10e journée ko ni 11e journée okay nazivuze rero bon nuko rero tutandukire ku makuru ariko aravugwa muri Aigle Noir biciye kumenyereza Jimmy Ndayizeye ku kinyamakuru ca Keza Sport inyuma yo gukina nino equipe ya DF la Lambra uno mumenyereza yaciye mu migwi itandukanye aheruka kuva muri equipe ya Messager d'Ngozi yamaze kubashikiriza yuko umwe mu bakinyi babo adashobora kubandanyiza muri Aigle Noir ariko ashobora gukubitira hariya mu gihugu ca Portugal no suwundi ni Bukuru Keita muziko nawe aheruka no kutumwa ko mu ntamba mu rugamba muri zinkino ziheruka zo kurondera itike yo kuja mu gikombe c'isi yaratumwe ko muri Algeria bakina na Madagascar na Botswana burya nizo nkino zitatu za gicuti ono musore yatumwe ko ku myaka yiwe 19 Christophe idiri kwa Aigle Noir ishobora kubandanya cyane cyane mukuramurira igihugu mu makungu Portugal yari muri teste ono musore aritezwe nibaza ko twomwifuriza amahirwe ikintu ciza cyari muto na genda te agira iyo teste bikunze azore ikintu ciza kuri we bidakunze nahazogaruka kuko numugwa Aigle Noir ntakutagira kabisa kubakinyi babo uragerageza ku mukinyi abariko aremereje aduga kabisa bagaragaza kuvuga ati katumurondera amasoko hirya no hino harabo bikundira harabo vyankira rero tumugati tumwifuriza amahirwe bize bigende neza kuko ni kuneza yiwiwe ni kazoza kiwiwe ndetse ni kuneza y'igihugu kuko murazi ko ari umukinyi mu gisego cy'igihugu dushobora kuharonkeraho abakinyi babakina mu mahanga bari ciza cyane gose aha nayo makuru rero ingahi iwacu mu Burundi mu mwanya muto turamira amategato tuce tuza tuje ku mugabane wa Afrika turabaye hari ariko amakuru cyane ahari ku mugabane wa Buraya aho benshi ziko muba murindiranye igishika cinshi ano makuru ariko racari B Sport ni Buja FM 87.6 ni Christophe ni Dokas masaha rero ni saa 6:13 mu mwanya tumira amategato tugaruke